n'uyu munsi abakozi b'ikarurama bagiye hamwe n'inshuti n'abagenzi bahurije ko bosubira kumenyesha abenegihugu begereye iri shure ko huguruye imiryango kugira ngo bashobore kwereka abavyifuza ingene rimeze, ingene risanzwe rikora ndetse n'ivyo risanzwe rikoresha. Ewe itwi cy'ugwaruka ukuntu itaye indero y'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM. Ewe Burundi ngira ndakuririmba, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi. Biri byakoze mu gisata cyo gusudira n'ibiciro murabona biriko abaja kubona bagiye bahimbawe nuko boca bagenda basumiye akanya nakabo. Ibi nibikorwa mu gisata cyo gusudira byose arigomba ndakwacishura arigomba kugira ko muri amagimba igiti n'icuma. Ibi rero bikaba biri mu byo twigisha aho muhabura yuko icuma n'igiti gishobora byose gukoresha irari mu rute cyane n'akantu cyubyumva nako abanyeshuri bayikoze cyane. Iyi n'abanyeshuri bayikoze yego ni icuma kivanze n'igiti kuko aha isaso n'igiti mugabo aha amakuru n'icuma. Ibi nabonye biranyirira navyo ni biki ibi tubyita mutinofunofu amakaraseri. Kuvuga ufise amadokima yawe niho harayo ushira hejuru harayo ushira ngaha ukazoyapanga ku migwi uko washatse kuyabika. Aya nayo nizo kubika amadokima. Ewe Burundi ngucurara usani juru rishari jinyenye usana kayaga ko kumugoro ushobore kugora ubwa iyi masike doferi ko ndashirako amazi avuye kacagwa hasi acagorora. Akenshi rero muzosanga mu nzu ziwanje kujya rugi mushira ku irembo twarabuze hasi hariya hasi uvuga impuzu zari ibintu babasize. Ico gituma rero muzosanga kenshi zigomba zigira gute zibora nimwe naguma nteba nkuko ndiko ndabayagisha nkuko za kwirotira ubasanga byumye. Ico gituma mwabonye naguma ndiko ndacungana nayo kugira ntiyumye. Bavuze ngo yitwa gute? Bayita mastique de fer. Kongera tugakora igikorwa ca kabiri cyo guteza imbere ishure kugira ngo rishobore kuronka ingwa cyangwa rironke igitabo rironke izindi bindi bikoresho dushobora gukoresha kugira ngo wa munyeshuri yatwitura ngaha ashobore kuronka ibyo akorera ko pratique. Duherere mu gikorwa ca mbere kijanye na formation kuvuga ngo kugira ngo uje mu gisata ca sudire muravye nk'ipankarte iraha inyuma ugomba kuba ukwije ibyo bisabwa ngaha. Urabona ko hari ibyo dushira mu matwi kugira ngo ariko arasudira ntibumumene mu matwi. Urazi ko amaguru aba ari menshi no kuvuga ibintu bisakuza by'ibyuma twose turakoresha. Birashobora gusakuza ugasanga umuntu avuye hagize ikibazo mu matwi ugasanga arabayeho kuba pararize uruhande rumwe. Ikindi rya foto igira kabiri agomba kuba yambaye amarori. Amarori nayo adufasha kugira ngo burya buhekara kenshi muzosanga ahantu bako barasudira ari utuntu dutaragurika bazobona umuntu arirutse. Ngo ibintu ngo birava binturira kugira ngo zijya ekara ntikimugwe mu maso. Rya foto igira gatatu ni kuvuga ni mask. Mask ituma muzosanga abantu benshi basudira mu maso bafise ubudomagure bwinshi cyane ugasanga yarashishutse umubiri wose. Ikora yuko mask atagira gute atayambara. Rya foto igira gatatu ni isarubeti mubona nambaye ugomba kuba wambaye isarubeti nk'iyi wandifuka hose.
Ama ijya foto igira gatanu hariya ugomba kuba ufise kasike yo gushira mu mutwe. Umunyeshuri yize sudire ngaha byo gutera isabune ntibirimo. Iyo muntu vraiment novuga ko yoba ari umunebwe arinze atira isabune vraiment yize umwuga wa sudire ntaba ari ngo. Tuvuye ku muryango tuje dukora amasheze. Turakora chaise métallique, turakora table métallique. Izo zose ni formation mu apprena wacu agenda aragira gute? Agenda aracaka. Turakora portail métallique. Tukongera tukagira lit métallique. Muzobona ibitanda byinshi biri mu bitaro. Akenshi baratuzana amakomande ngaha tugakora. Abari na pratique kandi ku munyeshuri abari ngaha ko ntaburi ica ashobora kugira gute? Gukora bitandukanye nabijya tubona muri RTC cyangwa ahandi aho usanga agatibe kamwe gakoranira k'abantu 100 cyangwa 200 bari ku itibe imwe ashobora bandikira amanota ati twe twize sudire twayeje ahare biratandukanye kuko umwe wese aba afise produit yiwe yerekana ati idirisha narimaze mwigisha ntabira kugira ngo ushobore kuja mu stage nuko werekana ko wagize gute wabimetirije wabishoboye urugero runini cyane ishobora gukora nk'abantu bifuza kuba babona yigura mu gihe ugomba gushinga uruganda rugomba guhingura ifu y'ibigori imashini muyigishoreye vraiment ishobora gukora ibikorwa byinshi cyane ku munsi. Iyi moteri ibona iri yatere ni moteri electrique ica bikorana n'isekuru ici sohora yafu bakunda kwita ngo ni kawunga bikorwa n'izi mashini. Ibi byose nibikorerwa muri centre. Turagenda turakora rero n'ibindi kumbure abeshi ntibahamenyereye ngaha bitewe nuko ikigo umenga kiri inyegeje ariko benshi barakoresha imiryango aho hanze kandi muhafitiye n'abanyeshuri baba bari ngaha. Usana amazi y'umusarara ekusanimara yakunga biye akanya kugira ngo ashobore kubabwira ibintu mubona imbere cyane kumwizera cyane kuri Pascal ibi byose twabizi twisunze umwambaro wacu w'abakuru nk'uko dumukombe urabona n'umwambaro ukoresha imikingira kugira ngo gishobore kugira nabi hama no kukamere kuri akantu mbere akanovuga ko nakayoga kajote cyane ibintu bikozwemo n'amazi y'umuhondo ashobora kuba binari babintangorana kubera ko batumiye ngaho kugira ngo tunezereze abantu kandi tunezeranye n'iki kigo ugabona ukuri ikintu novuga umuntu afite ububasha n'uburenganzira bwo gukora kabiri cyabona hama aha naho byose biri kuri internet kwa mbese telefone nini murabirabe kuri internet ucubona harimo amavuta yo kwisiga vuye muri bya bimamara dukanye dukuyemo ubuyi tugaca ducishamo y'amazi tugakuramo abuyi ibimamara bisigaye ibyo dukuramo amavuta yo kwisiga uruvuga ko ari turakanya umutobe wa mbere n'ubuyi uwa kabiri n'abuyi uwa gatatu n'amavuta yo kwisiga aya mavuta rero akomeye cyane ku bantu bafite imba abantu bafite abana usanga bafite bijya bintu birimo mu ikisayangana nikwikiyaya gihungabana
ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ubucurara ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe ubwoko butandukanye n'abanyeshuri iyo bariko bariga iyo bagiye kwiga ibijanye n'ibyo bategerezwa gukora n'amaboko bashobora kubikorera n'amaboko kugira ngo barabe vya bindi biga mu mashuri yuko vy'ukuri bishoboka ko bobishikako. Hanyuma rero ku maji guhingura amaji n'ivyamwa bitandukanye ndetse washaka n'itomati umuntu azikuramwo ji be n'amakaroti umuntu akakuramwo amaji kandi karoti nayo si camwa urazi yuko kiri mu bintu bita imboga. Hanyuma n'imyembe, amananasi, amapasteke, hanyuma amaji yo ngaha naho mutakunda kuyabona ku isoko. Ni ukuvuga abamaze kubimenya bakunda kudusanga ngaha twe nidukora ibintu byinshi cyane rwose nk'abajya hano usanga bafise uruganda rwo barahingura rwose mugabo nta muntu ashobora kuza ngaha ngo abure ji ashobora kugura. Kugira n'izindi installation tuvuye hajya muri salle de classe aho twiga theory dukeneye kugira pratique n'abanyeshuri n'abaprema cha tuza ngaha muri iyi ni atelier dukorera abanyeshuri nibo baca installer ziriya appareil mubona murabona amahevi evier zo cuisine kigaza installer hajya abanyeshuri babigira ko duhejeje baca basambura izindi promotion zije murabona n'izindi appareil ziri hajya amainoire hajya abantu bahagaze murabona factory rero zijya ravabo ibyo byose n'abanyeshuri babikora duhejeje gusa tubwira n'iyo peignoire iri ngaha inyuma nabonye n'iyindi iri hariya inyuma weseti hariya kuri hambere abanyeshuri byo nibo baca bavyesitara hama tukatubwira alimentation tugashiramwo amazi tukaverifia tukaraba yuko bifunctiona nico ari umuyobozi wacu kuko turafise n'amaekonga n'abantu bakora ibintu by'imyuga bya plomberi hanze ushobora gukenera amaeto mukoresha bashobora kuzanira mukabikota tukabibaha mukabikoresha tukagirana amasezerano mukeneye nko gufirita nk'amatuyo mwabuze nk'icyo mukoresha guca amafiliye cyangwa kupa amatuyo anasekarbanize bose ngaha turabikora electricité ngaba dufise ibisata bibiri by'umuyagankuba hariho igisata bita CM kugira ngo bavuga abaje bavuga mu wa gatandatu hanyuma hakaba n'igisata ca CFP ni babandi baza bahejeje testing y'icene rero turi mu gisata ca CM dusanze tugeze kuri modire hari ibyo bita amamodire ivyigwa bine turega turagira twaratanguriye muri installation domestique iyi mubona yo mu mazu hanyuma rero bari bageze ahantu modire yitwa installation industrielle iyo ari installation industrielle rero ibintu by'amamoteri izi moteri mubona abarore barahejeje izi moteri mubona barazibobina iyi moteri ukwayo barayibobina hanyuma uretse kubobina n'iyi moteri baragira installation y'amamoteri akarorero nk'ubu muriko murayiraba iyi uriko urayiraba ubona umengo nta sinzi ko muriko murayiraba mubona umengo hari ikintu yokora mugabo uriko uraraba za moteri zimwe yamamure sinzi ko muhora muyabona ni moteri niyi gusa ikintu gihinduka ni utilisation yayo donc igikorwa ugiye gukoresha iyo moteri nimba ari umuceri nimba ari guhura ubududu nimba ari kuduza amazi iyo rero installation industrielle twari tugeze hanyuma nabo nyene ndashobora kubaha ijambo nibo bahinga bo ngaha n'abanyeshuri mugabo gushimira barahejeje kuvuga nka musanzwe mubona ngaha dufasha kwesitara imoteri neza uko dufashe ndabaheze nk'akarorero izi moteri mubona zihura ubududu mu makariti iwacu
bazesitara nabi mu mategeko ntabwo ushobora kwesitara imashini yawe ibyuma bidahari ni kuvuga urabona ibi byuma mubona ngaha ibi nibifasha kugira nishe urabona nk'ibi biradufasha kuvuga nka zijya zisanzwe dukoresha mu kibano iwacu kuzatsa ni kuvuga hari icyuma bita teko barakiduza bakongera bakakimanura kijya no kuvuga iyo uriko uragikoresha ku moteri wawe ntagira ikingiye neza cyo kimwe n'umuntu aba afite ibintu no kuyatsa cyangwa kuyizimya biragora urabona nk'iyi iwacu kuyatsa ni kuvuga ndaza kagame nkeneye kuyizimya ndaza nawe kandi ikindi kintu abantu bakoresha installation y'amategeko abantu ni kuvuga izo mashini resitara mu makaritsiye iwacu mu gihe badashize ko bino byuma ni kuvuga imashini wishize mu kantu mu mategeko ni kuvuga ukwiye kuyesitara ukoresheje kino cyuma bita iki cya mbere bacita kontakiteri iyi nayo ni ruro tekinike ku bantu musanzwe mubizi bizi igifuni muca muri bene Musana amazi y'umusarara amakrostra arahari amakrostra mu gisata cyo kubaka ariho kandi na kantu ka kera abaho hambere bari he abantu babonye akantu kanyegamo harenye mwitinye akonyota bagakuko hariho ugwaruka uno munsi bashaka kuba bakabonye ariyo ryambere sibyo nta numwe ntibabuze Imana yakungabiye Kusanya Imana yakungabiye Ini punya Jeko, terus kamatis. Ini masih sampai cepat. Iyo punya Jeko, iyo ini bakorera kopi. Ini bakorera jam nyanggo mana research generate. Ama itu zose zifasha abafundi ku kinyarutse ibikorwa. Icyo gituma benshi bahurumbira ngaha baza gukoresha ibikorwa byabo kugira bahetse ibintu baba bari barakora mu mwanya mutoya batiriwe baratwana n'abakiriya rero izi na twebwe ziratwinjiriza amahera ngaha anye ikigo cy'ishuri mu buryo bw'ishuri rihungukira mugabo murabona yuko uko ukubaza byahora bikorwaho kera umuntu ariko aranigana n'umusumeno anigana n'iranda ubu biroroshye ni ukuvuga yuko aha abafundi icyo bakora no guteranya gusa iyi mashini murabona ni mirabota aho ukoresheje umuntu uziranda iyi mora iriko iraziringaniza irya igasatura iyi ikaca irushira ku nivo nziza iyi igaca amadese shyira kigahinyanyura bisigura kuje kwiga ntubuje kuruha icyo ukora gusa ubiha imashini ntabwo icyo ukora gusa ugateranya ufite umusumani kuri dese wamaze kwiyumvira hanyuma ugacuha imashini ugufasha ukabiringaniza neza mu mashoka y'inka inyambo zawe zikwigina amazi atemba inyoni ziririmba bihayagiza ubutore bwawe ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarambe ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarambe usane juru rishari ry'inyenyeri usana kayaga ko kumugoroba usana amazi y'umusarara hari igihe hagira ubwoba ariko akageza kumubwira ati rindira genda gukabira kuba agaca atangura kugira
ubwoba rero atanguye kumenya gupedara ca ntangura rero ivyigwa ngira kabiri ca ndamwereka urunyuzi murarubona mwese mw'isoko atego ntibashirako gutya bacisha aha bacisha no ngaha amubwira ati kanura hari kihakanura wabonye ngene nciye n'uturushinga bacarutuka kubera urushinga hari igihe basanga vyase ngaha bayasanga yanura bifite ashitseho bikanga madamu ndihari abanyeshuri bashoboye mugabo sinashoboye kubona impuzu za koroneri mbe hoba hari imashini za koroneri ngaha za koroneri yarapfuye ntabwo tuyifite ngaha iyo dufite batuzaniye imeza nk'iyo turacayirindiriye mu mwanya muto batubwiye ko bazoyituzanira imashini dufise niya sirikirate wabonye ko hariho amakanzu asirikiye ku ntara bagira n'indi abroderi igira utu turafise iyindi igira utu ariko iyo wari turashaka nk'abantu bo hanze boza kugiraga amasezerano no ngaha bashaka kuri bakizana bakayikoresha kuko natwe mbere icyerekeye iyo koroneri uze kuba ihari hoba hariho umuntu ashobora kwigisha abanyeshuri urabona ngaha dufise imashini zimwe bita ordinateur zo biro nizo zibona ngaha nizo buhinga bwa none kandi dufise bwa buhinga bamenyereye bwo marite centrale nkayo munsi abazi marite centrale dukoresha uramusanga dufise ikindi kintu kinini kimeze nk'isanduku ikora vyerekeye guhinga umva nayo dufise ifa y'ukorano ari manini manini urabona nayo ntameze nkajya yayo tukaba dufise n'izindi bita ama ordinateur portable ziriya zishika zidufise n'icumi na zibiri ziri ngaha ziri fixe zinazo 21 kuko turashobora kwigisha abanyeshuri barenga 30 aha ikindi kiyongeye ko ngaha mu vyigwa vya informatique hari connexion internet kuko uri ngaha veje kwiga ivyo ku kibaho tugiye kuja mu mashini turashobora gukoresha n'uburyo bwa internet kugira turabe nk'aka video kuri agasigura ibintu kugira nka recherche cyo ku mashini sinzi ko hano bikunda njya numvise ko connection isanzwe hari n'ibindi bigenda gute murakoze ukeneye kugira recherche turakwandika naho ushaka kugira abonema ku kwezi cyangwa ukavuga ko uwo ukora ku munsi ugakigenda mwene waza ko byo kugira abonema ku kwezi ukamutsa kugira imizi uzotonda ngaha hama ukaronka iyo connection internet ukoresha imashini zo ngaha mu gihe ari ku mugoroba abanyeshuri batahari canke ufise imashini yawe ukayizanira formatike hari igisata c'umuyagankuba kiri ngaha ibi mubona hariho amabateri hariho amakonvertiseri n'amapano mwabonye aha kuriko muraza irasinzi ko mwatereje amaso hejuru hariho amapano iyi backup rake idufasha urabona nk'iyi nyubakwa turimo harimo ibiro vy'umuyobozi harimo sekretariya hariho n'iyi sale ya informatique niyo sale y'amanama iri ngaha ni ukuvuga yuko ngaha nta muriro wa regidezo dukoresha urumva ko ngaha niyo amatara acitse igisagara cose aha twe tuba dufise umuriro iyi bloke yose ikoreshwa n'iyi backup n'izo pano solaire ziri ngaha umuriro uraba iziri convertiseri y'amahongerere muhora mubona gusa hari ku buhinga bwa none hariho amakonvertiseri akonvertisa umuriro awukura muri kura kontini awujyana muri kura alternative
hamba rero n'aya mabateri murabona ko ari menshi atonze umurongo kuvi amabateri menshi cyane ni ukuvuga ko iyi biro yose naho n'iyo sale kenshi dukunda kugiramo amanama umuriro n'ibigero ucika aha mu Cibitoke no umuriro waba wacitse hari n'abahora baza gusharija amabateri gusharija amatelefone ngaha twageze kuba dufise krize y'iminsi 2 atamuyaga muba dufise iki kigo carafashije abantu gusharija amatelefone. Twagomba kubabwira aho muri ko ari mu ishure ry'imyuga y'Ikarurama, ishure rifise umwanya atari muto ribayeho. Novuga ko ryatanguye kugurura umuryango ubwa mbere mu mwaka w'1984 gushika uno musi rikaba riko rirakora. Murumva ko rikwije imyaka 40 ririko rirakora. Imiryango yaryo rero isanzwe yuguruye kubagitura, ariko kuri uno musi udasanzwe muri uno mwaka w'2023 n'uyu munsi abakozi b'Ikarurama bagiye hamwe n'inshuti n'abagenzi bahurije ko bosubira kumenyesha abenegihugu begereye iri shure ko buguruye imiryango kugira ngo bashobore kwereka abavyifuza ingene rimeze, ingene risanzwe rikora ndetse n'ivyo risanzwe rikoresha. Iri shure rero navuze ko ryatanguye mu mwaka w'1984 ryatanguye rifise ibisata by'inyigisho bitatu harimwo kubarira, kubaka no kubaza. Ariko mu mwaka w'1993 amagume yateye igihugu naryo nyene n'iryasigaye inyuma ko ryahavuye ribanza kugara imiryango gatoya rica risubira kugurura mu mwaka w'2005 ryugururanye igisata kimwe cyo kubarira. Mu mwaka w'2009 niho ubushikiranganje burijejwe bwahavuye burironsa abarishigikira kugira ngo rishobore kurangura ibikorwa ishinzwe neza. Iyo akaba yari projet ya Enabel, projet y'ingoma y'Ububirigi. Enabel ico gihe yitwa CTB, muri projet yayo yitwa EAP. Ico gihe rero haciye hatangura ibikorwa, haranguka ibikorwa atari bike. Aha ndavuga ko abigisha b'Ikarurama baronkejwe inyigisho nkarisha bwenge zitari nke, mbere n'uno munsi zikibandanya. Ikigo cahavuye gisanurwa ndetse n'inyubako zirongererezwa, harashigwamwo n'ibikoresho bijanye n'ibihe bya none tugezeko, ndetse arasubira haruguruka ibindi bisata bishika 9 kuko murumva ko ico gihe hari hasigaye kimwe. Havuye hasubira kugurura igisata cyo kubaka n'ico kubaza, harugururwa igisata cyo gusudira, harugururwa ibijanye no gukora umuyaga nkuba, guhingura ibifungurwa, gukora amazi, gukanika imiduga, ibijanye no guhanahana amakuru n'uburimyi n'ubworozi. Ivyo akaba ari bisata uno musi 10 bisanzwe biriko birakorera muri kino kigo c'imyuga c'Ikarurama. Twifuza gusubira guhamagarira ugwaruka, abakiri bato ndetse n'abakuze bagishoboye ko bohurumbira kwiga imyuga, bakaza ngaha ku ishure ry'imyuga ry'Ikarurama tugashobora gufashanya ibijanye no kubaronsa ubwo buhinga botuma by'ukuri biteza imbere, bagateza imbere imiryango ndetse n'igihugu kigashikirwa.